ni kuvuga yuko abantu benshi bamenyereye Twenga TV ubu ni Inoso TV. Ku bantu benshi rero ndazi musanzwe munzi banzi ku izina rya Kidiyapo. Kandi n'ubu ngaha adasanzwe hanzi ngaha uno munsi tugomba tubereke ibintu biryoshye kandi binezera umutima. Giharo oye! Kuna bumva Giharo oye! Makongoro Giharo oye! Inoso TV oye! Mwana mutumva Inoso TV oye! Jenda ziburanti keshi Wanyitu Mungu itakatarangwa n'amanyanga umukobwa mutanye amanyanga katacyakagura Nitwa Aricha Kimbungo batazira Kibumbutsi. Reka rero ndazi yuko umuntu bita Mutobe musanzwe mumuzi. Umuntu bita Mutobe musanzwe mumuzi. Na Kivuguto, na Wasa, na Manyanga. Mu mwanya rero mugomba mubarabe kandi ndazi ibintu bizoba bishushe. Reka rero base babereke ibintu biryoshye kandi binahari. Hanyuma rero tubereke ibintu biryoshye kandi bitwenza. Yako aya x-ray iko mweso kushi mwebe atizame ndani abahinyu mahara ndina kwivuga tunanga murani nyane bikini abaraye batariye haleluya abaraye batahuniye haleluya abari ari mu kivugo twekenye na wamini amen ungemrudisha tu wao sana kupanda sasa ungempatia tu baba yake kule Nagoma nivuge nanje Muranzi Muranzi Jewe nitwa Manyanga Nitwa Manyanga doti.com kirida Mwamboye Sawa na hecho Giharo murimo Giharo murimo mubebe x-ray ajitizamie
Atizame ni humu. Mweke X-ray hiyo beki atizame. Haiko humu hamwe anatafuta ndani kote. turasabye turikiye ito niryo rya inyishu neza turasabye muce mubahereza amashimeshi tugiye muri inyishu neza niyo tukeneye mukeneye bandu mukeneye